Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye ihuriro ry'abakenyezi kwiga neza ibijanye no gutorana. Yabashikirije Igitega ku munsi mukuru wabahariwe kw'igenekerezo rya 8 Ntwarante 2024. Si ivyo gusa, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabashikirije ibibazo bazokwishura kugira ngo igihugu kimenye neza ingingo zibereye zofatwa kuri ico kibazo cyo gutorana. Mbega ko tuzi ko umukenyezi n'umugabo bahejeje kuragana imbere y'amategeko baba bavanganije amatungo hamwe bashitse muhira umukenyezi akitaba Imana, uwo mugabo wiwe yoronka uburenganzira bwo kuzotorana kwa sebukwe akaza hasi nababaramuwe. Ico ni ikibazo. Ubwa kabiri, mbega bishitse naho abavyeyi uko ari babiri bakitaba Imana, abana babo barafise uburenganzira bwo kuja kugaburana bayinarume. Ica gatatu, mbere reka rero nshike kure ubu, bishitse nk'akarorero umukenyezi w'umujiji akubakana n'umuhungu w'umuhanza, hanyuma uwo mukenyezi agapfakara afise abana babiri, hanyuma hakaba uwundi mugabo w'umuhima akamwabira bakavyarana abandi bana babiri, hanyuma wa mugore agahava yitaba Imana. Abo bana bane, babiri b'abahanza na babiri b'abahima, bazoja gutorana mu bajiji? Ivyo ni ibibazo niko ndabaza kugira muze mu mpinyishu. Ivyo bibazo nivyo muzokwishura, muzoca tumenya ikibereye ku Burundi. Iyo rero tuvuga ivyo gutorana, no kubanza kwihweza neza ibijanye n'imico n'imigenzo. Mu bisanzwe nta na hamwe abakera bigeze bavuga ko umukobwa adatorana kwa se, ariko birafise ingingo ngenderwako. Naragiye no kubisoma mu gitabo c'amategeko, sanga hariho abakobwa se yapfuye ata muhungu yavyaye, abakobwa baca baja gusaba Musa bati none izina rya data rizimangana uko nyene. Hanyuma Musa acaja guhanuza Imana igira ico imubwiye. Imana yaramubwiye neza amategeko ajanye no gutorana, iramubwira iti umugabo apfuye atagira abahungu abakobwa biwe bamutoranako. Imana yavuze ngo umugabo apfuye afise abahungu n'abakobwa baratorana. Yavuze iti umugabo apfuye adasize abahungu abakobwa biwe baratorana. Iti umugabo apfuye atabahungu n'abakobwa afise hatorana bene wabo. Iyo apfuye naho atabene wabo afise baza kurondera inshuti ishika. Ivyo vyose biri mu ijambo ry'Imana. Tuze turamenya imico yacu, twongere n'ivy'Imana idutegereza. Ni nk'uko rero kubijanye n'amategeko yo gutorana mu Burundi, ni nk'uko abishatse umuvyeyi ashobora kuraga agaha intoranwa umwana yamukoreye iciza, yaba umuhungu canke umukobwa, kandi muri ico gihe ntawe umuvuguruza, kandi abandi bana ntaco barondera kuri iyo ntoranwa. Murumva ko umukobwa no mu migenzo y'ikirundi ntibibujijwe ko atorana. Umuvyeyi arashobora kumuha intoranwa, kandi n'abandi bana ntaco baza kuvuga kuri iyo ntoranwa umuvyeyi yamuhaye. Ivyo birazwi mu migenzo y'ikirundi. Murumva yuko rero n'umukobwa yarafise uburenganzira bwo gutorana, mugabo murumva ko hariho amategeko bijana. Ikindi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abarundi gukunda ibikorwa hamwe no kugabanya uburuhuko canke kuja mu manza zidafashe, kuko bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Tuteza kuja ku kivi. Yesu yavuze ati data arakora, data guma akora, na jewe niko kuko nguma nkora. Bari bamwagirije yuko yakoze ku munsi w'isabato. Ejo bundi naravuze ibintu bijanye n'amakonje. Abarundi barakunda amakonje ndababwira. N'umwana yiga muri primaire yumvise atazokwiga ejo asimbira hejuru avyina. Ndababwije ukuri nimwamushaka Uburundi buteye imbere, mubanze mwumve ibikorwa. Nimuharure, mumparurire. Iminsi ya gatandatu ni ya Mungu dufise mu mwaka. Muharure iminsi mikuru ijanye n'ijambo ry'Imana. Muyiharure. Muce muharura iminsi mikuru twe dufise mu Burundi. Muce mumbwira iminsi turuhuka mu mwaka.
turuhuka iminsi irenga 170 ku mwaka. Mu minsi 335 usiba gukora iminsi 170 kunda kwicara kandi tugaca tuvuga umvirize vyanditse mu gifaransa gihinguye neza ngo jour férié chômé et payé. Doye ntegereza guhembwa naho ntakoze. Mbega none tumeze uko mbwira tuzotera imbere ryari? Ubu rero hariho n'ivyiharaje. Ubu n'umugenzi yabuze muvyara wa muvyara we ncavuga nti je ndagiye gushigikira mugenzi wanje yabuze muvyara wa muvyara we ngiye kumushigikira ku maziko, ugaca uhagarika akazi ugasanga ministere indwi iheze hakora abakozi nka 3 gusa. Ivyo ntimubibona mwebwe nyene? Hanyuma ngo mushaka 2060 ngo igihugu giteye imbere. Kugira igihugu gitera imbere dutegereza kuja ku kivi. Nagira ndababwire usivye gukora umenye kuzopfana ideni. Umunsi wasivye uzopfa ufise ideni, kuko ico wari gukora uno munsi uvuze ngo uzogikora ejo, ico wari gukora ejo naco uzogikora ryari? Uzogikora hirya yejo, ico wari gukora hirya yejo naco hanyuma umunsi uzopfa ntiwumva ko uzopfana ideni y'umunsi. Cumbwira rero usivye iminsi 10 uzopfana ideni ry'iminsi 10. Imana ikwakiriye iti ubu rero ndagenda kubaze ivyo wakoze yuko nari nakujanye kw'isi ngo bandanyirema. Wakoze iki? Wakoze iki? Yahamagariye abigeme gusubira ku ndero ya kera no kwirinda kuba bakaguru karabeba canke insimba rubebi. Yasavye kandi abakenyezi kwigisha abigeme uko babayeho mu ntumbero yo gukomeza imico n'imigenzo. Ikindi yasavye abagore baharitse kuva muri izo ngo, gutyo abagore bakuru abari bo basubira mu nzu. Yasavye babura amatari gufasha gushira mu ngiro iyo ngingo. Bigeme mu vyumve, nimugaruke ku ndero yatureze kuva kera. Umwigeme yafatwa nk'amata y'amashitsi. Nico gituma hariho amajambo babwira umwigeme, kirazira ko umwigeme w'isimba rubebe, kirazira ko abakaguru karabeba. None ubu bariko babigisha yuko mwo w'isimba rubebe, mwo babakaguru karabeba. Nivyo bariko barabigisha, ntimuvyemere. Muzamwisha igihugu, kazoza k'igihugu kazoba kagiye. Umwigeme ategerezwa kumenya yuko arindira uwo bazokubakana. Ukazoja kuvyara umwana mbwira azotorana kwande? Nimwubaze abakera nuhirahiriye bigashika akatwara inda y'ishushu, bamubaza bati vuga se, kugira bamenye umwana azotorana. Vuga se, utavuze se umwana nakuvamwo, agaca agira ubwoba agaca muvuga. Bakaba barose aho umwana azotorana. None izo nda z'ishushu muriko muravyara, mbwira yuko mutariko murasambura imiryango. Abantu bavuga ivyo bariko baravuga ngo nimushurashura uko mushaka, tuzobaha ngo bwa buti nambara ibiki. Ndababwiye bigeme b'i Burundi ntimubikurikiye kurikira imigenzo y'abakera. Bakenyezi nimwubahuke mubwira abana banyu, abigeme banyu mwubahuke mubabwire ingene mwabaho kera. Mubigishe indero y'umwana iva hasi, mubigishe carico insimba rubebe. Insimba rubebe ryari ibara. Bigeme twiyubakira igihugu cacu ciza. Abo babigisha ivyo ntimubaha amatwi bashaka kudusamburira imico n'imigenzo, Uburundi bwacu buce busambuka, kuko ibwirizwa shingiro riremeza neza ko igihugu gishingiye ku muryango. Bashaka kudusamburira imiryango, ntimuze muvyemere. Ndazi yuko abaca banyiruka ko rero uno munsi amaradiyo arasubira aramvuga. Jewe shigikiye yuko tugira abana b'indero, sinshigikiye yuko tugira abana b'insimba rubebe. Abasore mwe gira indero, mwabagabo mwe aho muja kuvyara mu gahinga muhiri wanyu vyarabananiye. Ngo n'amatungo murahuka mutera imbere mushaka kugira abagore benshi. Ndababarire, Yesu yazize iki? Yesu yazize ko ashaka ko abantu bahinduka. Yesu yazize ko ashaka ko abantu bahinduka. Abamwishe ni bande? N'abantu barabakuru gusa. Ibi ndiko ndavuga ndazi ko aba bakenyezi bahari iwacu mu mihana, ndazi ko banyumva. Muga ndazi yuko abo bize bamaze kunywana nabo tudasangiye imico, ndazi ko batanyumva. Ariko ndabibabwiye
ibi muze kubishyira muri disikuru integrale, ntimukatutumanye uzokata akamanyu nzomurondera azonsigurira, mubishyire kuko nabivuze neza. Nta bakobwa bo gushurashura, nta bahungu bo gushurashura, ubuhumbu burahanwa. Hari habo nasanze bahazana ngo ari umukobwa n'umuhungu ngo nta ngorane, ngo kurenga ibigo ngo n'umugore ngo afise umugabo ngo n'umugabo afise umugore. Ubuhumbu burabujijwe mu ijambo ry'Imana, ubuhumbu burabujijwe, gushurashura birabujijwe. None rero ndabasavye tugwanye inda z'inshushu, tuzigwanye twivuye inyuma, kandi tuzobishobora. Ngira ndatanze inyishu ibereye, niba bumva itabereye barampora iryo jambo, abumva ko ritabereye bararinziza. Kwanje ubushurashuzi si ijambo ry'Imana gayebo. Nico gituma Imana twayihaye ikibazo ca mbere, nimuze murasoma ijambo ry'Imana mumenye ico Imana ivuga.